Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Turasabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'Abanyaroma ku kigabane cyaho cya 5, turahera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ukuba intungane kuratubera ingwati yuko tuzokira. None rero ko ukwemera kwatugize intungane, twarasubije hamwe n'Imana kubw'umukama wacu Yezu Kristu. Kubwiwe dufise uburyo bwo gushikira mu kwemera bwa bwiza dutsimbatayemwo, kandi turahimbawe mu kwizigira ubuninahazwa bw'Imana. Si ibyo bisa, turahimbawe kandi no mu butungane tuzi ko ibitugora bibyara ubwimanganyi bukabyara ubudahinyuka nabwo bukabyara umwizero, nawo umwizero ntutetereza, kuko urukundo rw'Imana rusasagaye mu mishaha yacu kubera Mutima Mweranda twahawe. Erega aho twari ba ntamagara, igihe kigeze niho Kristu yapfira ababisha. Erega umuntu w'intungane byogora kumupfira, umuntu mwiza nawe kumbure hari ubutinyuka kumupfira. Ariko icerekana urukundo Imana idukunda ni uko Kristu yadupfiriye tukiri abacumuzi. Ubu noneho ko twabaye intungane mu maso yiwe, tuzorushirizaho rwose gukizwa nawe ishavu ry'Imana. Mu gihe twari abansi, twarahawe kuzura n'Imana kubera urupfu rw'umwana wayo. Tumaze kuzura nayo, naho tuzorushirizaho rwose gukira mu buzima bwiwe. Si ibyo bisa, ariko kandi turahimbawe mu Mana kubw'umukama wacu Yezu Kristu, yaturonkeye kuzura ubu n'Imana. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Haleluya, 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 amen, amen. Abana b'Imana, mu gitabo c'Abanyeroma tugeze ku gice cya 5. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo ukuba intungane kuratubera ingwati yuko tuzomera. Ukuba intungane, uko umuntu ari yumva mu nyimba ari intungane, ukamenya uko ubaye, ukamenya uko uzomera, cyangwa ukamenya ati nopfa noja mu ijuru canke noja mu muriro, nogira iherezo ribi canke nogira iherezo ryiza. Akarongo ka mbere karavuga ngo none rero ko ukwemera kwatugize intungane, twarasubije hamwe n'Imana kubw'umukama wacu Yezu Kristu. Ukwemera gutuma umuntu aba hamwe n'Imana, kandi uko kwemera niko ukwemera Yezu Kristu, canke se urukundo Yezu Kristu yatuzaniye ngaha mu isi. Yezu kuza hano mu isi byatumye twizera Yezu, tubona ati ni ikintu gikomeye kuba Yezu yaravuye mu ijuru akaza mu isi. Gutyo tungwana n'Imana bituma twizera Imana kwidukunda cyane. Haleluya,
amen. Kabiri, kubwiwe dufise uburyo bwo gushikira mu kwemera bwa bwiza dutsimbatayemwo, kandi turahimbawe mu kwizigira ubuninahazwa bw'Imana. Aleluya, amen. Rero ubwiza Yezu Kristu yatuzaniye butuma twumva ko turi mu bwiza, bituma twumva ko dukwiye kuba abana b'Imana by'ukuri, turavye aho Yezu yavuye mu ijuru akarindaza akabana natwe. Gutyo bituma tumwana n'Imana, tukagira ukwemera, tukizera, tukamenya neza tudakekeranya ko Imana idukunda kandi kuri kumwe natwe, kandi ko abayizera bose batazopfa rubi. Nkingaha nyene je nibuka byinshi, ubwo je nibuka n'ibiri muri Amerika, abenshi ngira murabizi, kumbure nabyo twona bivugako. Gatatu akavuga ngo si ibyo bisa, turahimbawe kandi no mu bitugora tuzi ko ibitugora bivyara ubwiyumanganye. Ngo si ibyo gusa, no mu bitugora turahimbagwa. Bantu b'Imana rero, iki ni ikintu gikomeye. Mu bitugora turahimbagwa. Mbe mu bikugora wowe urahimbagwa, ubyifatamo gute? Na jewe ntibiba byoroshe, mugabo by'ukuri hariho ibintu bitugora, kandi ibyo ari byo byose bitugora dukwiye kwiga kubana nabyo, tukamenya ati naho duhangayitse turi kumwe n'Imana. Tukiri aha abana b'Imana, reka dukubitire no muri Amerika. Abana b'Imana hariho amadini y'amaseka b'agatolika ngo basenga ibigirwamana, ngo basenga ibishushanyo. Hari n'abahora bambwira mu makomantere, usibye ubuko wenda babihebye canke batanankurikirana sinzi, bambwira ngo ndagowe ngo no kubera ibi bishusho twicaranye. Ariko bana b'Imana, umuriro udahera, umuriro mbese wabaye muri Los Angeles cyangwa se muri Amerika, muri California, utumye abantu benshi mu isi, abatari bake babikurikiranye, ariko hari n'abandi batamenye n'ibyo ari byo. Hari abo tuganira bakambwira ati ntabyo bazi. Abatari bake barabonye umuriro wabaye mu ntara ya California, umuriro wabaye muri ahitwa Los Angeles muri Amerika. Harabaye umuriro, ibintu igisagara uciye uja muri Bibiliya mu byahishuriwe Yohani niho havuga igisagara gikuru. Muri abana b'Imana, Imana iradukunda. Yezu Kristu yatumwanishije n'Imana. Imana iradukunda. Hari ibintu Imana itwereka dukwiye gukanura, dukwiye kubona, dukwiye kwemera Imana. Rero abantu baratutse Imana, baragiye ngaho bariko baridagadura bya bindi by'isi twama turiko turaganira, baridagadura, baratamba, bararyoherwa, baranywa ibyo banywa, hanyuma baduka gutuka Imana kumwe kwa Nabukondonozori. Ati nimunzanire bya bikombe by'Imana abari ibyo mweramo. Nabo baduka gutuka Imana, gushika naho umukobwa ari karatanga imyanya cyangwa ari karishongora, aheba akambara n'inkofero ya papa, agaca atangura ngo Imana, ngo mbega Imana, ngo ko atawayivuze, ngo mbega Imana, ngo Imana yarose zero. Bavuga amajambo ababaje atakaravuga ngo nibitangaje ngo nk'umuji wacu utagira mu Imana. Baridagadura, baraheza barataha, Imana irihorera. Inyuma y'amasaha 20 cyangwa ataranashika, haduka inkongi y'umuriro, gushika n'uyu munsi bataratora uwo muriro icyo wavuyeko, batarigera bamenya uwo muriro icyo wavuyeko. Harasha
amazu y'abandi b'abasitari arasha, amazu y'abantu b'abamiliyoneri arasha. Ndabibutse ko amashengero menshi arugaye, yaba y'abagatolika yaba n'ay'abandi bantu abakizwa n'abandi. Amashengero menshi arugaye, henshi ntibagisenga cyane, bayakoreramo ibindi ibintu biratikira. Mugabo Imana uwiyikurikira akayubaha ntibigenda gutyo. Hariho inzu y'umukristo w'umukatolika yasigaye neza ihagaze, atari cyayegereye abantu. Ndibaza mwarabibonye, ababishaka nabo batoba barabibonye, muzombwire ndabibaronderere nze ndabibaha mu birabe. Narabonye hari n'abantu bashoboye kuza babisigura mu Kirundi, mu Cyongereza. Nashatse narate biteguye ngo ndabikore, ariko mbona abantu benshi bari kubisigura, nca ndareka. Ndabona ati ibi byakwiye mu isi yose, nzobyigishwa nk'uko bisanzwe ngeze ku kigwa runaka. Rero ikintu narishatse kuvuga ati haba no mu magogo, haba no mu bitubabaza, dushima Imana. Umuryango umwe, urugo rumwe rw'abakristu, inzu yabo irasha, hasigara isitati ya Yozefu n'iya Bikira Mariya. Inzu yose irakongoka, hasigara isitati ya Yozefu n'iya Bikira Mariya. Mu bice by'aho hantu nyene hafi yabo hari ahantu hubakiye isitati ya Bikira Mariya yubakiye. Naho icyo gice cyose cyarahiye, ibyegereye aho byose birasha. Mugabo hiyo sitati ya Bikira Mariya ntihigeze hegera umuriro, harahiye ku ruhande, ibyatsi hirya no hino, n'igiti kiri impande yaho ntigihigeze gisha. Rero abo b'abakristo, mugabo umva nababwire, hariho kuba umukristo ukambara ishapure utayivuga, utogira ibibazo ngo uvuge ngo kuki ntare ishapure itamurengeye ntiyayivuga. Hariho kuba ibi bishusho biri ngaha, nkaba aha nahagize icyumba cy'amashengesho n'umuryango wanje, nkongera nkakorera ubu butumwa. Hariho kuba ndahafise ntashobora kuza ngo nicare mvuga ishapure canke ntore Bibiliya ndayisome, canke ngo nubaha Imana nk'uko byari bikwiye. Aya mashusho akaba yibereye mu nzu, uwo ari we wese akaza akabona ati haramanitse amashapure, hariho amasitati ya Bikira Mariya, ya Yezu n'aya Yozefu, ariko ntigera asenga. Ibyo rero ntibyonkingira canke se ntacyo byombarira, kubera biri mu nzu, mugabo siniko ndasenga. Abantu benshi hajya muri Amerika barahari, barafise amashapure mu nzu, barafise amasitati mu nzu, barafise ibintu bitandukanye, mugabo barahevye kugusenga, ntibabyitayeho. Mugabo icyo nashatse kuvuga, uwo mukristu isitati ya Yozefu n'iya Bikira Mariya ntizigeze zisa. Yararavye inzu yiwe yarakongotse, utuntu twose turakongoka, ayo masitati ntiyahiye. Ngo kimwe nuko Imana ibikwereka ati uranyubaha, mugabo ntugeza ku rugero, canke warabitaye wigiriye mu byisi, ntugifise umwanya wo gusenga, ntugifise umwanya wo kubaha Imana. Ariko asanze ari bizima, yaciye atangura gusenga n'umuryango wiwe. Mbese barabiteruye barabijana, bashira hahandi hari yindi sitati ya Bikira Mariya. Hari abantu babibona bakumva ko umenga ijya sitati niyo yujya mu mama, ijya sitati no, ijya sitati siyo yujya mu mama. Mugiye muraba neza, hariho isitati ku ruhande ya Bikira Mariya, hakaba n'isitati ya Yozefu, zavuye muri ya nzu yujya mu mubyeyi, ijya nzu yakongotse. Nayo ubundi amasitati menshi hajya muri Amerika, hajya muri Los Angeles, yarasigaye si menshi, mugabo hariho henshi hagiye hasigara amasitati ya Bikira Mariya, n'amasengero yahiye arakombomboka. Mugabo aho Bikira Mariya ari canke Yozefu na Yezu bikaguma biri sefu.
ibindi bintu byashigaye nibijya biti bimeze nk'ibisandasanda bijya bakoresheje igihe Yezu Kristu bavuga hozana hozana, bijya nicyo gituma byasigaye kuko byo ntibyigeze bikorwa ko n'umuriro. Rero ikintu nari nshatse kuvuga bivanye n'aho twari tugeze ni ukuntu abo bantu nubwo hari ibyago, nubwo inzu yabo yahiye bakabona iyo sitati ya Bikira Mariya na Yozefu ntiyahiye, barabibonye ko bakorewe igitangaza, baragaruye umwizero, baramenya ati uko biri kose Imana izodufasha naho inzu yacu yahiye, tuzokongera turonka inzu, tuzokongera turonka ibindi bintu. Hajya rero nuko ari muri birebire kiriya gisagara abana b'Imana cyari gisagara kiberamo ibibi byose bibaho mu isi, bikaza ibibi byose bikwira mu isi, byinshi bitangurira mwa kiya gisagara. Rero cyarakomvomvotse cya gisagara gikuru, ariko n'ubundi ibibi mu isi sinzi ko abantu tuzoja ku murongo mwiza. Mugabo icyo dushima Imana abana b'Imana abatari bake barize, kuko no muri Amerika gushika ubu aho bijya byabaye ubu benshi batanguye gusenga, benshi barasenga. Kandi dushima Imana ko abantu b'abakristu abubaha Imana, hari n'ishengero nabonye yarokotse kandi si y'abagatolika naye yarokotse. Mu mashengero n'amadini abarenga amajana ari ahantu runaka, nubwo ntamenye neza, sinibaza ko iyo shengero yo bari y'abagatolika ntibayisiguye ko neza, cyangwa ingira nzobona aho nzobisigukirwa neza. Ariko bana b'Imana tuze dushima Imana, inzu y'umukristu asenga by'ukuri w'umukatolike, inzu yiwe hose irikira cana haba muri Amerika haba ku isi yose, byabaye igitangaza gikomeye kubona isigara mu zindi nzu hagati, izindi zose zahiye. Nicyo gituma abana b'Imana tuze turasenga, tuze turashima Imana, kuko kuri Nowa hasigaye abantu 7, Sodoma na Gomora harokotse abo kwa Loti, imbere umugore wiwe wewe asubira inyuma kujarajara nawe abigiramo. None hajya muri Los Angeles naho harokotse iyo nzu y'umuntu umwe, harokoka n'ibindi bintu by'ibitangaza Imana yagiye yerekana kugira tubone neza ko Imana ibabazwa n'ibibi dukora, kandi umwanya wari wo wose ishobora gufuta. Reka tubandanye rero. Abo bavyeyi barabyishimiye ko amasitati yabo yasigaye bagiye guheraho ku muvuduko wo gusenga. Dushima Imana mu bibi, mu magorwa yose tuba twahuye nayo, tugomeze dushime, twizere naho twopfa dupfire muri Yezu Kristu. Reka tuje twihuta tuje kuri 6 bavuga ngo reka dusubire kuri 5. Nawo umwizero ntutetereza, kuko urukundo rw'Imana rusasagaye mu mishaha yacu kubera mutima mweranda twahawe. Bana b'Imana twahawe mutima mweranda kubera urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rudusasagaremo. Nariko ndaraba uwo muntu wo mukristu wo muri Amerika ukuntu ngo yafasha abantu abatabona akabagurira amarore, mbega nyine ari umukristu. Urumva rero kuba umukristu by'ukuri binezereza Imana, hagera mu magorwa Imana ikagutabara aho abandi bari guhangayika. 6. Erega aho twari ba ntamagara, igihe kigeze niho Kristu yapfira ababisha. Turi ba ntamagara kubera ibyaha byacu, Yezu aradupfira. 7. Erega umuntu w'intungane vyogora kumupfira,
umuntu mwiza nawe kumbure hari uwotinyuka kumupfira. Umuntu mwiza ntawe ari gupfira Yezu. Yezu yari intungane, Yezu yari umunyamahoro, ntawe ari gutinyuka kumupfira. Ariko twebwe b'abanyabyaha b'abagome Yezu yaremeye, yaradupfiriye. 8. Ariko icerekana urukundo Imana idukunda ni uko Kristu yadupfiriye tukiri abacumuzi. Ubwo cyari cyamaze no gusobanurwa urukundo Imana idukunda. 9. Ubu noneho reko twabaye intungane mu maraso yiwe, tuzorushirizaho rwose gukizwa nawe ishavu ry'Imana. Mwakumvise bana b'Imana ku 9. Ubu noneho ko twabaye intungane, ubwo turizo kwe intungane mu maso yiwe, tuzorushirizaho rwose gukizwa nawe ishavu ry'Imana. Rero tuba intungane. Urumva Pawulo yabivuga ko yarazi ko ari intungane, n'abandi bantu yabona bizeye nkawe bumva ati turi intungane. Noneho bizorushirizaho gukundwa n'Imana, gukundwa na Yezu, kuko Yezu yadunwanishije n'Imana. Tweho bite natwe tuba intungane, turushirizeho kunywana n'Imana kubwa Yezu Kristu yatwitangiye. 10. Mu gihe twari abansi twarahawe kuzura n'Imana kubera urupfu rw'umukama wayo, kubera urupfu rw'umwana wayo, murantunga, rw'umwana wayo. Tumaze kuzura nayo, naho tuzorushirizaho rwose gukira mu buzima bwiwe. Tuzorushirizaho rwose gukira mu buzima bwiwe, niko handitse. Ego bana b'Imana, murumva ko biraryoshe. N'umunyenga twaronkeye muri Yezu Kristu. Rero uwo munyenga w'ubuntu ntitubusamare, ko twikebuke dusubire kuri Yezu Kristu, twubaha Imana, tureke kugendera mu bibi, ntituzobe hakujya muri Amerika byarayibwenze. Rega abana b'Imana, abatemera hari igihe bovuga ngo bijya ngo nibisanzwe ngo byamba byabaye. Oya, ntibyari bisanzwe. Muzoze muribuka bimwe byo muri Brazil, muri bimwe bagira bya kanivare, ukuntu batutse Imana, ukuntu bagize ibintu bitabaho, Imana ikarakara igatsemba ujya muji n'amazi. Muzoze mwibuka igihe Olympique yari itanguye mu gutyoza amashusho ya Yezu, y'abatumwa mu gutyoza Yezu, ingene hacitse umwijima, amatara akazima, abakristu bakabona ati ibi bintu bya Olympique nibyo biriko biradukwegera kaga, bagaca batangura gusenga. Burya iyo batasenga ngo Imana icureshe ishavu, burya hajya hari kuba ibindi bintu. Imana idutabare cyane, iduhe no kubitahura no kubitegera, tuze turamenya icyo dukwiye kubaha. Akanyuma karavuga ngo si ibyo bisa, ariko kandi turahimbawe mu Mana kubw'umukama wacu Yezu Kristu yaturonkeye kuzura ubu n'Imana. Duhimbagwe kubw'umukama wacu Yezu Kristu yaturonkeye kubw'ukuzura n'Imana. Ubu tukaba twidegembya, umuntu wese akaba afise uburenganzira bwo guhamagara Imana, akaganira n'Imana atarinze gutanga amasuguru yawa. Bantu b'Imana, Imana ni inyembabazi, imisi yose na hose twame kwihutira gusaba ikigongo Imana mu gihe cyose ducumuye. Ntitukarakaza Imana ngo tujane n'ibyisi, tuze twibuka amagorwa Yezu yabonye ku bwacu, hanyuma twubaha Imana. Mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu. Amen.